namunje umutingani mu nzu iwanje abantu basenga jano kwicira jewe ano kwicira cye oya reka umwiki uzomanza kubitohoza mubirizi byahitse ihorere mwana uzomanza kubitohoza mubirizi byahitse mwana tumiriza uriko uramushigikira uriko uramushigikira wumva ari amakuru jewe umuriza kubwire aho usanga nayo amajipo yose yambara uyagura aha nopfuma numva yateye inda mu gahinga aho ko aza kumesibwa reka ndabareke burya sigarana n'ubwo ruhungu rwawe burya tuzorana natwe tugiye gusenga tuzosenga bizohinduka mubwo ugasanga ari ibyo so wamuzomarana ahubwo nyamba ari ibyo uba urihanura hakiri kare usubire ku murongo nk'uko wahora azokuniganya n'urazi igisirikare nawe nisico yobeho yakubwiye yuko n'ijambo ry'Imana azomanza kurishira hasi hanyuma nawe umubonane urakumbura uhinduke byamere ndigiriye kwijyana genda ashi urimo amakenda wewe neza rero yego ndameze neza mama murahuza neza yego turahuza okay naramubwiye azoza aragutorera amata y'ibitiro abagoretsa amata mu gatondo yego ahora yampa isi yose yego umukate cyangwa kurandurishya urasinokugasha ahora biba neza yego okay ni ikihe kintu ubona wubutse ngaha mu nzu nta na kimwe araguhereza uruhushya rwo kuraba televiziyo neza kuruhuka yego basi tujya ku ruhande basi mutunzi none kuzira nyirengagiza kandi uzi neza nakubwiye kevega je ndagukunda kandi sinzi kugeza hanze kubwira ngiro byone none wewe sinakubwiye impamvu igituma je basi tutokunda please basi ndagusabye uzotume umbesha basi ko nkunda mugabo urumva kukubesha ntivyari bibi gusa urumva ndakubesha urana kujya kuntu boss bamubwira ngo twe turabatinganye n'ujyara muco nkubaze yumva hagiye n'ivyo wawe naho mba no bisigura gute kandi nawe gutahura umuntu shake be basi tuzotuma tunyegeza urukundo rwacu tworunyegeza gute ibintu zo munsi y'ijuru ko tobinyegeza narakubaye no kuri drama ukwiye kurakora ukagerageza ndanta sinziriye usingifungura singiriki umva umengo nyine sinzi umwe n'ibintu nyine bimeze vraiment n'ukuri kebe ndakubona oya urumva kunkunda vyari ivyo gusa urumva nanje ntahura urumva nanje si jewe urumva nka boss avyumvise akumva ati nakana nakabarakunda nyewe urumva no bisigura gute shake be ufata amasara mu mutwe oya ntiwowe sarusaze naho urazi kwa rujana barahari bazokuvuza gusa ndi we narakubari urumva ni kujya nakubwiza andi hose ndakwanka naje gusa urumva nitwokunda bane ntucu vyumva none mugabo kweli ni ibikorwa bikuruhisha oya ntavyambuye arankanya nkaruhuka ntaho uragushwanira ntiyabonye utakorofye cyangwa utogeje isande waririye ko nawe uragushwanira rwose ya ntashwanira aho gaca mpanura murahuza neza yego turahuza okay nanjye ubona ndagufata neza ufata neza cyane uratinya none oya sindagutinya uko mba nzokuzanira iki ninasubira ku kazi gahe shaka uzozanira igishokoro cyonyine nta kindi nta kindi igishokoro uragikunda rwose ndagikunda sawa nzokuzanira kuwa gatatu bye ku kazi nzokuzanira yego mama wawe nawe uza uramwubaha bizogenda neza agushwaniye uzoca umbwira akwimye amata uca umbwira akwimye umukate uca umbwira siko niyagukorera akantu kakubabaza shitse uzoca umbwira sivyo
nzoca ndakubarira. Sawa witurihuritsa sha. Ego. Sawa genda rero ucubukira azandi dutse ikayiri gucumba. kuruhu urumva birumvikana gusa urumva navyo ntibyoba aho bijya kumwe ni kujyanye umva biragoye ntahura rega nawe je sindagukunda kumba narakubwiye ko ntagukunda ni kujyanye hari ibindi gukora akakugorana mugabo vraiment ngira basi nyene jene baza kunkunda nyene ko je simbona urumva kuvuga ko ndagukunda nkuko nkunda abandi wenda gukunda nkuko nkunda abo dukorana urumva niyo mpamvu ntuvuga urumva ugiye kuzana ngo bya sheri na sheri ntibibaho wapi mu kazi yoca ha mugabo wari ukwiriye kugerageza ukaraba nyene shake nuko daba n'ubujwi ryagiye sinkivuga neza sinkufungura raba amagufu basigaye oya urumva ndakubwiye ahubwo uzoza urafungura kubera udafunguye je urumva udafunguye ngo ni kubera je uzosanga wagwa ibigwara utazi kubera ingorane numva we nakore sindagukunda kandi sindagushaka ntuvyumva ugomba ibindi bintu kandi we narakubari ntuzusure kuzurambira uburofa mu nyimbo nkunda vyigumizemwo uzo tuje gukora akazi kabandi wavyumvise we vyakira uko nyene we tuzokundana nyene nkuko ndagukunda na nk'abandi turi ku kazi ntusuko nyene urumva basi kebeje basi reka basi nyene ndavyizere nyene basi ko mugasi nzohagarika kubwira ko ndagukunda urumva kujyana wegenda uvyizere uko uvyumva uko umutima wawe bikubwiye gusa nanje ni kujyana kubwiye uzogerageza uko ushoboye kose mpaka uragerageza uzora iyo bizoherera handi hoje narakubwiye ni kujya nyene bimeze kandi urantahura mugabo mu vyake kona kwera sindiko ndadekona we kujyana nakubwiye ni kujya nyene numva birumvikana ahubwo we baye cendegiri nuko nyene wesa Alô? Oui. Cheni hondo unyone tu. Umenga wonyaruka kubera umuyaga yampava cagenda. N'abahungu mbona umenga siho barisha. Nawe unyaruke. Hariho gadosiye nkeneye yuko ucunyuzuriza ngenda yitwara. Sawa sawa. Bose abakozi bose bampaye akazi
muvuye gusenga asha je rero ebana je ariko ndaherera sigenda babonye asha sambuga ati ndatomboye kweri warudukeneye nari ndabakeneye kubera hari ukuntu nyene maze iminsi ndabarondera kubera nanje fiso tuntu twishi mba ndiko ndakora asha nsanga nyene umwanya wabuze ukuntu nyene nari kuza kubaraba gusa nyene cyameze no kuja kuraba ujya muhungu wanyu ngo dutere inkuru dutembere urumva nyene gusa hari ibintu nyene nari maze iminsi mbona kurujya muhungu nyene sinzi mwe ndazi ngira ngo murabitse muhungu murazi ko yitwara nabi kandi ndazi mwe ngira ngo murabimushigikiramwe sindabizi neza kwe yitwara nabi gute ya muhungu arafise ingorane kweri kandi ariko atukisha abahungu oya no kuvuga ko nari katukisha abahungu ya muhungu akundana n'undi muhungu mugenzi we n'abapede n'abantu babatinganye kandi je ndazi kandi urazi ko bari mu gutora mu bintu byo kwisengero yamba mbese nzi ko ari ubupastori n'ubwo ari ubujena jewe ne babaza ngo bazavana babikwemerera kandi umwana wawe yabananiye kurera je ndazi ne murabizi jya muji amekera muji nokuri nenda kubesha mve basha je ndazi muranabizi no kwigirisha kandi mwe murabimushigikiramo ntabyo tuzi gabo wibuke ko chagihe wamengo bariko barabigwa mugabo je navyo ntavyo nemeye burya nakuye oya ndababwira none kumukarira haja sinarinzi ko ari nta wundi muntu arabibabwira basi nta nawe mwari bwavyumva bahora babivuga ha mu makaratiye nyene twakwibaza tene none mo camuvuga ko nanje iyo no bana hawe diri kugira ngo nze kuvuga ibintu by'insaku je kandi umuhunda akuze sinavuga oya reka jewe byagenze gute jewe rega nibya yari umugenzi wanje mugabo ingeso yatanguranye te nanje nabonye yahindutse nambara amadayimoni yamufashe ntumbatse rega oya bwana arose akazi urabe neza yayiganye araheza amashuri naracaronka akazi none yararose rega jewe oya je sindamufitiye ishari kubera ngo afise akazi oya je ndiko ndavuga ibintu biboneka kandi umuntu nk'umuhanura ari mugenzi wawe sivyo none umwe wese afise imigisha yiwe je nanje akazi ke wanje ndoheza ndakaronka isawa rero ubu rero karashyitse igare biro murayita yonyine kandi muzi yuko twakira abantu benshi batandukanye maze isaha yose aye nicaye ntazi iyo mwagiye uko nyene eske mbega uno munsi nigenda umubosi cyangwa nigenda abaye umukozi bosi kweri tubabariye cyane ibintu byagoranye byagoranye byari byatugoye hariya nyine kuko turakorera gusa mukako twaje ndibaza nta naki yego mama ko erega ntitwaye twagataye urumva je nka je mvuye hamwe hari ingoza hamwe tungiye zanguruwe urumva arambara ati hari ubwana bumwe bwaheze mu maganda urumva nangiye kuraba ingero umuntu yobuhinyanyura duhiga babukura urumva ntitwagataye ahubwo byatugoye gusa turagarutse ubunye n'ivyo byo mubikura he isa yose igahera biro ari yonyene gogo we ndaziho ndamutumye Debora wese ndaziho ndamutumye ariko biro yose mugaca muhita yonyene kandi muba muzi ko turiko dukora ibintu vyinziza kwisa rero ubu wendo babaza abantuze abakiriya baba bari baje kuraba ivyo abatuba amakomande bo bamerera mumenye yuko dutakaje n'iminota 2 cyangwa isaha imwe tuba turiko turahonga muradaho sibyo oya umbiriza rero ya Jesse shaka tuvugana ibintu byinshi mwebwe mushaka yuko ndanabibereka murabe ingene jewe narabifatiye n'aka video bari kumwe n'abandi muhungu ehera hana bimwe by'amamontage oya ndana amamontage none usibwe none zizampuzo ubu nawe sura muhungu ke bagenda urabona iyo jipo mugabo urabona ko yambaye ijipo je nta mwana wanje arasohoka yambaye ijipo none ijipo umbiriza ijipo je ndavye yayitiye ku bandi bantu oya rero abandi urasanga mbewe mutizi ijipo hari ibintu biharaje bagafata umuntu nk'ibi urabona hepfo ya mukobwa hejuru bagashira ku mutwe none muko mumbwa ko ari bwo wese Croen ariko ndakora rero wakoreshe oya none ubukoresha gute no bukoresha gute kandi atarakazi ndiko ndagiye na sheri bamwankira andika nimero yanjye yaciye nimero y'abandi yandika tembwira ukandukira kuri WhatsApp hanyuma mwibarije 69 43 53 28 okay papa Ramont uza none ga yemwe je ndazi uzobona yuko wewe je gusa ndiko ndabibabwira mubona umenga n'ubwanko ndabafitiye kumwe n'abanyu dukoresha ibintu basi byo gucisha mu mutwe
wewe urabingurikiranira uzomba rero amakuru neza kandi rega n'ubundi nivyo nababwira kandi mutavyemera muvuga ngo ndi ndiko ntabyo nemeye genda mwizeye ntabyo nemeye uraza abantu b'abagore ku bantu urakabyumva muyo nashobora kubyemera wewe reka nanje namarama reka nanje sinabwabibona ndaguha akadire uragenda ujya muhungu mumvurikiranire uzofatira agasanamu neza akavideo nonaka ndakweretse ntikari ko muvuze ngo ni ibintu nahiye ibyo urasanga yuko ari ibintu nyene muba mwikoreye kugira mugire ntibamukure no kukazi oya nukuri mviriza basi ndazi yuko mu ndabatesheje n'umwanya namudi mwari muri mwumviye kwisengera ndababarire gusa jewe rero umuntu umwe kandi nibyo nabona bakora bitari ibyo nahisemo kubibabwira gusa mwebwe ndazi ko muzoheza mukabibona ndazi ko atari jeje nyene nande babwiye reka ndeke kubatesha umwanya hama mwigire kandi gusa nyene sori mu mbabari je ndo babwira ingene bimeze bose ebana tubabarire kweri si twebwe nako byatugoye hariya niho twatebeye rumva mama ko byatugoye urumva niyo mpamvu umuntu niyo mpamvu yakoresha umwanya cyabanza kuja kora biriya bitungwa hariya ahandi ho nitwoga turabizi twe ko dukora ibintu byashapushapunye buriza icyo ndababwira cyo akazi n'akazi sinzi yuko mwari mwagiye no kuraba izo ngurube sinzi yuko mwari mwagiye no gukora ibyo bikorwa muri ko murabesha usanga mwari muri bya bintu byanyu by'ubutinganyi sibyo uno munsi karitsiye ndiko ndagenda nta bindi baguma bavuga ngo ijya kampani yo kwa Steve ijya kampani yo kwa Naka urimo abasore b'abatinganyi ibintu nk'ivyo oya je umunsi ndamenye yuko muri ko murigendera mu bintu nk'ivyo we by'ubutinganyi mwese nzobarungika ho gatumbi wawe kubahemba nabahemba neza akazi nakabahereza kandi nabizera ariko ingeso mwadukanye sinzi cyane cyane ramugi sinzi ibyo bintu yabikura niki gituma basi mugendera mwizo ngeso muri ko mutukisha company yiwanyu erega guhindura abakozi n'ibintu biri simple kubera ndabahemba amahera kandi nabonozana nabono bahemba amahera ariko no musi mugenda mucafutsa ngaho oye muba muri aho nyene mwasamye atakazi muri ko murakora neza mwibere mu bintu byanyu by'ibipedepede n'ibitinganye sinzi byari byo ariko one day nkazomenya neza yuko ibyo bavuga ko ari byo mwese nzoranda barungize ugatumba sinzoraba ngo iki niki kubera ndabahemba amahera kandi nabo nzozana nabo nzobahemba amahera murantaho bose ariko baratubeshe abantu n'abantu none bosi we ni hatara ahubwo je abo bantu je no bafata je ntisibavyemera baratubesha none ntafutse je sinibaza ko babeshe kubera aho hiyo ryari numvise guramuki bamubonye yambaye ijipo mu masaha akazi kaba kahetse eske mbega abo bantu none barabesha mwifate nk'abantu bize mwifate nk'abantu mufise akazi eske mbega nibakubona ngaho mwibarabara wambaye irya jipo mbega nibagusanga ngaha muri biro naho bizogenda gute mufate business yuko ari business ayo akazi kagende neza ibyo mama napfutse abantu bubu bose iminwa yabo akwiye kuyambika ikareso ntabwo ngo ibintu by'ubupede batubesha je nta pede ndimwe je ibyo bindi vyawo je birabasha atogira ibyawo atubesha ambesha wapi madame ibintu je ndumva bitanyorohereje neza mu mutwe ibintu ujya muhungu urabona atubwiye jewe ujya naho umubiharira ndumva ari kibazo gonza n'agatebe hanyuma tubitunganye neza Mada ibintu ujya muhungu atubwiye ntaco bikubwiye wibagira na ya makuru naguha wa musi uvuye gusenga none nk'ubu ntiwumva ko duhaye turonka ivyemezo ndakubwire agicerekwa nikibona kandi cyumva nikibwira
nyambuno musi ngaho muri quartier bariko bagenda babivuga abantu bose bagenda bavuga ati Kevin n'umutinganyi cyakundanye n'umutinganyi sinumva yuko ari ibintu bokwifondera uko nyene ariko ico no kubwira cojo sinzokwemera ko business yiwanje ihagarara kubera mwebwe cike nyine nkazobifatira cyangwa nkazovyibonera uwo munsi ntimuze mutonde ku kazi muzo telefone mumbwira ndabarungikira amahera muzoba mugeze y'imisi nzoba ndaraba ahasigaye akazi kiwanje kabandanya murantaho mva rero ivyo sindavyitaye ariko wandeye inzobihiriza agaciro gogo namutumye muri viri impapuro agenda kunzani namwe zino mpapuro no kwa ramuki Rega sheni. Chibyo sinigera ndabyemera. Chibyo kwinjira no mu mutwe. Kukurya akubera yaciye aronka akazi ahejeje amashuri ntiboreka kumugirira ishari. Ibyo ni ibintu bariko barabesha bahuhagiza. Je nzovyemera ndavyiboneye. Mburiza madame. Urumva ikintu n'impaka ukibone mwe burya abantu b'abagore muragoye ku bahungu. Wewe wumva nyene ikigumbagumba c'umuhungu wiwawe ariko ukabona jewe atampaho diakoni mwese nzobarungika turungika kuko nibyo n'ububeshi sino navyemera no kuvyemera cyane kirya gihungu cawe mbe bucinigire nyene ntebe nk'uhebye urazi wa musi ko wamunkwe mu minwe je hajya utaza burya twari dufatanye ubuhoho sikujya oya ubu nyene nkaronka ivyemezo neza namuhaye je rujya muhungu burya ivyemezo neza namuhaye ubikora burya ivyemezo zobinzanira kandi nanje amaze nzomenya ingene ndacikurikirana naho rujya muhungu reka burya arindira ntacurabona urabibona ivyo bipapuro muce mubisinya n'ingoga kandi muce munyarutse ubu nyene muce mubinzanira genda mubisinya ubu nyene muce mubinzanira ibikozi vy'ubu biba biri aho vyasamye gusa bitazi guhereza agaciro akazi babaye ko barakora bakaguma baye birukaga mu bintu vy'ibipedepede we Kevin nizere mwaje nyarukanira n'igihe twari tubihejeje twasinyanye ngaho sawa Debora umubwire yuko igera raporo ndayikeneye urumva niyo yava hamwe wamutuma ndamubwira Erega sheni. Ishabu ni ribi hajya uwo mwinigira kandi ugasanga uramwishe burya rero ikintu twadukwiye gufata tutuma tunamusengera tukaraba gahinduka nayo kuvuga ngo wikorera ibyo wikorera uzosanga wihekuye kandi yari mu bintu by'ishabu bisanzwe burya rero ikintu gikuru wokora no gusenga hanyuma gahinduka uvuze no gusenga urabona da uramukunda urafata amapfungu musengera je hahindutse nabo bantomboje ariko adahindutse nzomuniga urazi jewe igisirikare nikirambamo amezi abiri ndakivuyemo nikirambamo nzomugira akantu hama mada reka tugabanye ishavu gusenga twazafata akanya ku mugoroba dusenge genda utegure utuntu dufungure urabona n'amazi yazindutse ageze kure reka ndabirabe gusiga ishavu rarigabanya nta ngorane genda Sawa. Papa. ego sawa niye Sawa. betse neza Ego. ariko arabafiri Ego. iyo mpamvu datotoye kenshi
Oh, di. Sa. Sawa rero. Ego Wewe ndetse. neza. Abandi sasha. Naho kuba kuri filme. Baba ni hano. Ego ni hano. Arajya. Arajya. Yajya yajya. Araheze umwanya ujyana. Arasinziriye. Ndibaza yasinziriye. Ah, okay. Ndagufinze nakuzaniye iki? Chagi shokora na gutuba. Ash, dudu. Genda batubishye ibirayi. Oh. Ah, buruhe kwera. Bana kari ambayo mupepe tuihuritse. Dei. Dei vetere. Where kugishokora ntuheba. Reka uno chasaga nachiwagi. Yo, oya nachoruragi. Iyo. Urakoze. Bose baguhaye amata. Bayampa. Aha bisa. Biraryoshe navyo rero. Misi yose nzohora ndakuzaniye. Siko? Reka ndagutamike. Uraryohe? Aho ni sawa. Mama wawe bimeze gute? Ameze neza. Nakushwadira ndibaza. Ni neza. Arakureka ukirabira filime. Gusa uzoza uribuka ko turaryama sivyo? Pari umwanya wose kuri filime. Mu kw'icyenda kandi wibuke ko uzoja kw'ishuri. Naragusabiye ikibanza mu kw'icyenda uzoja kw'ishuri. Kandi ndabona urafise ubwige bizogenda neza siko? Rero ni nari kumva ndushe cyane rwose. Kandi kuba asanze wishimye ni byiza cyane rwose. Nari ndumva ndagukumbuye kuko kuntu. Ndiho kazira kuba ndiyumvira. Mama wawe ndamurondera kuri telefone ndamubura ndakora ndamubwira kumperetse. Ariko ndamubuze sha. Ego. Ubu rero papa. Ndabona neza yuko unyitayeho. Ibibazo byose bari bifite mu mutwe byaraheze. Ashumeze neza n'ukuri. Byakwere. Mama nta bibazo ndabaguteye ndibazo ubu ni sawa. Oya ntabyanteye. Aho ni sawa. Nzokomeza kukuba hafi. Ikintu cyose ibishokora byose. Nzokuba nakuzaniye ibishokora misi yose. Ego. Papa rero ngomba tubanze dukine. Dukine? Maya. Urabizi? Ntabyo nzi kwe ntadarege da. Kene dukine. Maya. Oya kituzu. Good. Maya. Erega ntabyo nzi. Ndaba papa. Maya. Ishitubuza. Maya. Maya yabe. Tuza we habyutse. Maya. Tubwire dusubiremo rero ubu ndatsa kubitora. Maya. Maya yabe. Attention. Dari guca ndutse. Uzi uragira uko wagira udutse. Okay, dusubire. Maya. Wahise kurigirana. Maya. Maya yabe. Biri yako. Attention. Impande. No bouge. No bouge. Gusa nabitoye gukina. Warikora. Ubisa none wumva ntariko ndavayo. Nakoze rero. Rero cyugenda ubwire mama rero nako keneye. Rero batsatwakira. Genda rero cyubwira mama ariko ndamukeneye. Ibindi ni hanyuma. Ashi, wabwana ko ni too much. Niyashira bize kubera mayaya. Ego kwera Imana yarampaye umwana mwiza. To ibyo mbonye ndiko ndarota cange no kuri
ntibyumvikana ubu umugabo wanjye ageze ku rwego rw'uko ashika mu rugo simiye nuko yashitse ariko arakina mu rugo simiye nuko yahiyo onye aho no kumbwira yuko je yashitse ibintu ndabona yuko bitoroshe bivuze ngo ndabona yuko bishobora kuba afise icyo bahuriye ko n'ujya mukobwa ariko abantu bari kwegera ujya mwana ntabaye maso arashobora kuntwara umugabo byihuse ariko reka mutiwe reka ndawuteke uri canga muri sare wanje uri kurarura tina televiziyo niko kuja gukora imuga hanze nyarutse